rero jewe mutama wanje jewe nuko nkora kuvuga umuntu amaze kugira ibibazo Imana imutunganiriza ibindi bikorwa azokora kandi akabaho nuko nkora jewe vraiment ariko rero naho ndabikora ndabona ko bigezeho binanira bivanye n'umyaka yanje ahigeze yewe kare narakora kwimba 200 ariko ubunya ntabwo nkishikana imetero 15 na 12 ziriko ziragomba kunanira ico gituma rero numva ko ubuzima bwanje buriko buratera buyonga bushonga busubira inyuma kubera ubutama buriko burangiramira kuvuga rero ubunya ndagomba kuba nocukura iki kinogo ndabe yuko aba abantu banje boronka ico bashobora gufungura yego ubwo buzima ndimo y'amacenga kuko ndashobora guhura n'insanganya ibiziriko bigacika ndiko ndururuka cankwe nduga hama bimaze gucika urumva nizangorane zoca zishika umuryango wocubura ico urera hama ubuzima bwanje rero bwo babumaze kuzimangana nuko bimeze aya macenga rero mfise nayo hama maze gushika no hasi ndiko ndimba haraho usanga nahagumye cankwe ugaca usangana nk'umwana turi kumwe arazubaye imvura iraguye nko mu gihe cy'imvura ikaca insanga mu kuzimu imaze kunsanga mu kuzimu urumva imvura ica insanga yonyene nkahura n'ibibazo by'imvura neza uko bakamye bangirira neza by'ukuri barabe ubu buzima ndimo ko butambereye butankwiriye barabe kabisa ko bonkura muri ubu buzima hama babe bondungikira nk'akantu k'agatahe subire ndebereze nubwo nahombye guhomba kwanje rero byavuye ku buryo bw'ingwara ingwara zaranteye mu rugo haragira ibibazo bica bituma nikora kuri twa tuntu bari bampaye bica bituma rero ndakena nsubira inyuma kandi Imana yari yangiriye ubuntu yari yabakoresheje baramfasha ubwo nibwo buzima rero ndimwo nico gisabo ndiko ndanasaba kandi nsaba amahanga n'amakungu ndetse naba mbo mu gihugu cy'u Burundi bose bumva akakamo ndiko ndabatera barabe vraiment uru rugero ngezemwo rwo kwimba aya mawese kandi bitankwiriye ngeze ahantu hazabukuru nari ngezeho no kwicara nkaruhuka nkajya ndiko ndaruhuka nicaye nuko uko niko bimeze kabisa nkuko musanze mubimenyereye iyi ni Musiri Champion TV. Musiri Champion TV nayo ni televiziyo isanzwe yitaho abantu basanzwe bagendana ubumuga ego kandi murabizi ko ikorana vya hafi n'ikigo Disara akaba ari ikigo kiri mu ntara y'Ibitoke muri commune ya Buganda muri Gasenyi centre akaba ari ikigo gisanzwe kireze abana basanzwe bagendana ubumuga mwico kigo musanze mubizi kuno munsi mu kano gatondo rusanzwe turamukiye mu rugo rw'umushinga ntahe aho tuje kugira ngo tubashe kuyaga kubijanye n'ubumuga bwiwe ngene asanzwe abayeho reka byinshi tuza kubiyaga maraza kuvyumva tubanza tumusabe kwanza twidondora tubwire amazina yiwe yongera tubwire neza na neza aho turi ahasanzwe aba mwaramutse neza yego namahoro yego namwe mumeze neza nukuri turashima Imana yego twashaka mutubwire akazina kanyu mwe mutubwire neza na neza aho turi ngaha ni he yego murakoze nukuvuga jewe nitwa Bigirimana Jonathan nkaba mba hano kujya gatatu muri muyange ya mbere turabona ko musanze mugendana ubumuga mbe mutubwira ubwo bumuga bwanyu bwafashe ryari canke mwarabuvukanye cyane ubumuga bwafashe mumaze gukura no kuvuga ubu bumuga bwanje by'ukuri ntabwo ari ubuvukanano ahubwo ubu bumuga jewe byanshikiye nitegereza kuko byashitse maze guca ubwenge yego ni nka hamwe umwana agenda kuryama isaha 6 yego zizuba nagize ngo nikome nsangana umubiri wose wabaye uburemberembe guhera ku gihimba cyo hepfo yego hose hari uburemberembe nta magufa yarimo hama ndageraho ndahamagara n'abantu bari nyuma y'inzu ndabahamagaye ati baze barabe ibyambaye ko
baciye bambwira ngo nindeke gufyina ahubwo ndabasange iyo bari. Ndababwira ati nyamara jewe ntabwo bikunda ko mbyuka ngo ino murabe. Baraje bagize barabe baratangara, mbere byaciye biyuhamarira. Hanyuma bamaze kwiyuhamarira ico gihe baciye bagira ngo bayegeke banyegure biranka. Ico gihe urumva baciye barekera ngaho, imyaka irahera, baragerageza bajana no kwa muganga biranka. Ico gihe muri iyo myaka navukiyemwo ntabwo bavura ingwara y'ubukangwe. Ico gihe mbere y'ingwara y'ubukangwe bayita imbasa, ntabwo iyo miti yari ihari. Uko niko byari byagenze. Mbe muribuka ico gihe ibyo bintu byaba mwe mufise nk'imyaka ingahe mwaye mu rungana gute? Ni kuvuga iyo myaka yoba ari nk'imyaka 10. Byabaye ufise imyaka 10. Ego. Kuva ico gihe none ubuzima bwawe bwabandanye bwakurikiranye gute? Wabashe kugenda ubaho gute kugera kuno mwanya? Turabona ko dusanzwe ufise n'urugo, ufise n'abana, mbere hari hano hose ufise n'abuzukuru. Wotubwira mu ncamake guhera ico gihe ubuzima bwawe wabukurikiranije gute mu kwisuma mu mibereho? Jewe mukuri narabaye ngaho, baranjana kwa muganga bimaze kwanka, barahavuye banjana muhira. Banjanye muhira baca banjana ku muntu. Uwo muntu aca bagira inama ati nyamara ni mwimba ikinogo, ni mwakimba mukigeze bene aha mu maha, mugezeze mu maha muce mwama muze mugera muri cyo, yirirwa muri cyo, imvura iguye mubona kumwimura mumujana mu nzu n'izuba ryatse cane mu mufuka. Hanyuma ico gihe barabaye ngaho, imyaka irahera itari mike ndi muri ico kinogo. Hama kugeza n'ubwo amagufa atinda araremerana, urumva narahenuka, ikinogo kikaba arico kinsama. Amagufa amaze kuremerana nca nongera ntangira kugira ubuzima bwo kwavura nk'umwana mutonya. Ubwo nibwo buzima bwabaye muri jewe. Naciye ntangira kugenda navura nka kujya ku mwana nyene mutonya, kugeza naho nkurira muri bwa bumuga. Nuko byambaye ko nubwo buzima n'ubu ndimwo, urabona ko ariko ngenda nyene navura. Igikorwa dubona usanzwe ukora cyo kwimba amawese, wavyiyumviriye gute? Uwo mwuga wawutanguye gute? Mbega urakubeshejeho, ubona bimeze gute? Ahubwo Imana ni Imana by'ukuri, ntaworeka kuyishima, kuko iyo baraciye n'umugani ngo umuntu iyo apfunitse acamenya no gucumbagira. By'ukuri jewe ndiko ndiga ibyo bintu nabyize ari nk'ubigira nkana mbyina, hanyuma ndatinda ndabimenyera kugeza naho n'abantu banyishimira na n'uyu munsi. Ariko ubuzima buriko buranyankira koko, urabona ko ndiko ndakura, ndiko ndagera mu zabukuru. Umuntu amaze kugera mu myaka 53, urumva ko mba ndiko ndakura, ubuzima buriko buratera bushonga busubira inyuma. None igikorwa musanzwe mukora, mubona naho imyaka ibajanye cyoba kibatungiye umuryango, murabona ko ari cyo cyabashe kugufasha mu buzima bwa minsi yose mu muryango cyangwa no kuri wewe? By'ukuri nkibasha kuba nozimbizo wese, ego cyari kintungiye umuryango, kandi kikagaruka kikananyigishiriza n'abana. Ariko mwa kino gihe kubera yuko bwa buzima buriko buratera buyonga busubira inyuma, biriko birangora gutunga wa muryango. Nico gituma rero ndiko ndasaba abantu babagira neza, babe bomba hafi. Uratubwiye ko yuko usanzwe ufise umuryango, mbega ufise abana bangahe? Ni kuvuga nari mbyaye imbyaro 11, ariko 3 baravuye mu mubiri. Ubu hasigaye abana 8. None mwabo bana 8 basigaye, mbe nta buzukuru ufisemo cyangwa bose nta numwe arasohoka? Muri abo 8 harimwo uwumaze gusohoka umwe gusa. Nkaba mfise n'umwuzukuru umwe nyene.
Oh, okay. Hama twashaka tukubaze Mutsiri Champion TV siyo yo rya mbere kugendereye yarigeze kugendera ngaha aho hariho abantu babashije kuronka utuntu dukeya bo gufasha kugira ngo ubashe kwiyungunganya ariko Mutsiri Champion TV yaramutse iturungika no munsi kugira ngo dusube kutuze tuyage namwe aho yabashe kumva amakuru ko yuko utwo tuntu dukeya twabashe kuboneka ntimwabashe kubandanya mukora nk'intumbero bari bifuza ko Mutsiri Champion TV yifuza ko yuko mwogira nk'akantu k'akabotike ko ngaha mu rugo hafi ukaraba ingene wo kwisumamo mu kudandaza ibyo bintu rero ntabwo byabashe kubandanya byagenze gute kugira ngo ibyo bintu ntibibandanye byo kudandaza yego murakoze kumbaza by'ukuri kudandaza bari bampaye ibintu ngo nshire mu kabotike bari bafashije by'ukuri kandi byari bishimishije ariko narahuye n'ikibazo cy'amagwara amagwara yarankubitiranije yamamwo ayo magwara rero amaze kunkubita nta kindi nari kwikora ko kuko ntacyo nari mfise kabisa narakubitanze ndabura nahavuye nikora kuri bya bintu bari bampaye. Ubu none usaba iki ubona ni kihe kigwa kuye mu rudandazo wari umaze gutangwa gukora mbega ubu vyogenda gute kugira ngo umutahe nyene ukomere ubandanye nyene ubanda urako urabona igikusanzo ukora cyo kwimba imyaka irakujanye ntukishoboye kubikora bisaba ko kujya mu rudandazo rwo kudandaza ahantu wicaye ukaguma ahantu hamwe hokogwa iki cyane kiye kinumva ubona ko yuko cyo bagikwiriye kugira ngo ubuzima bashe kubandanya. No kuvuga ikintu jewe mbona no saba byukuri kudandaza ndabishoboye kuko hapfuye umubiri mugabo ubwenge ndabufise. Nashaka rero ko umuntu yoba abona yumva kakamo ndiko ndatera byukuri bambe hafi ntibarabe ngo nuko byahombye mu bisanzwe urumva byahombye bivanye n'ingorane zanshikiye. Ubu rero nukuri bari bakwiye gusubira bakikubita gashi bakaraba icyo bomfasha namba ari ukumpa utucuruzwa nkacuruza kandi boba bakoze boba bagize neza cyane kandi nkasaba bandi bari bakoze bya bindi kandi nabandi bo ku ruhande nukuri boba bumvise akakamo naho bibonyene by'ukuri bomfasha bakangirira neza nkava muri aka kangaratete ko kwimba amatuwarete. Mutama Castro ni umwe mu basanzwe bariyumviriye mbere ni nawe yiyumvire gushinga ikigo Disara gisanzwe gifasha abagendana ubumuga ni nawe yashinze nino televiziyo SK mwamumuzi. Yego cyane ni nawe yaturungitse ati genda kujya Mutama mubashe kuyaga gira akajambo kamwe mu mubwiye cyane abandi bantu mushaka kubabwira imbere ko dusozera iki kiganiro. Byukuri Mutama Gaston jewe mbanjije kumuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana imuhezagire kandi imuhe kuroranirwa ahari hose. No kuvuga jewe ndamushimiye gose byimazeyo kuko yari yitanze akaba yari yagize uyu mushinge wari wabonetse niwe ndawukesha ndamushimiye gose. Imana ikomeze kumuhezagira na n'uyu munsi rero uko yamye anyitayeho n'uyu munsi akushishikare kunyitaho kuko baciye umugani ngo nukuri angirire ubuntu azobakoze nuko. Reka tubashimire abariko barakurikirana kino kiganiro abasanzwe bakurikirana televiziyo yacu ariyo Mutsiri Champion TV. Mutama Castro kubasanzwe batamuze ku yindi zina bamwitwa ni Mutsiri Fidel. Mutama tugushimire twari mu ntara y'Ibitoki muri commune ya Buganda muri Gasen Centre nibaza ko yuko nitwagaruka kandi kugutemberera uzotwakira na cyane ariko rero hariho uwo nibagiye kuramutsa ni kuvuga hariho umupfasoni nawe nyene yari yagize cyamarira ariyo mu bihugu byo hanze nyene by'ukuri nawe yaragize neza. Imana ikomeze kumwongerereza
ahari hose nimbe yoba nyumva, Imana imuhezagire kandi imufashe aroranirwe n'abana biwe n'umuryango wiwe wose baroranirwe rwose. Mbega mu mvyaro zose ufise 8 zose wabashe kuzivyara amahoro, nta muntu numwe ayoba agendana ubumuga? Nukuri Imana ni nziza cyane. Umuntu agendana ubumuga mbere je nta naho ndabona yibarutse ngo yibaruke ugendana ubumuga nkawe. Oya, ntawe byo ndabona. Je abana banje bose rero n'abantu bazima barakomeye bagenda batambuka. Ishimwe ku Mana. Amina. Reka tubashimire ko mwemeye kutwakira muno rugo rwanyu, nibaza ko nitwaga muzosoma katwakira. Amen.